Uko natanguye n'ubu sico kimwe kuko kera natanguye kumenya yuko nocapa umuntu neza na neza nkiciga mu mwaka wa kane, kuko ibyo nacapa nkiri mutoya gushika mu wa kane byagenda biratandukana, gushika n'ubu biratandukanye sana na kera. Ndafise ibindi nkora mu buzima atari ugucapa gusa. Ndafise ibindi nkora ibyo kujanye nyene nko ku studio. Ndafise namwe impano yavyo kubikora, ndashobora kwandika n'ama lyrics y'indirimbo. Nk'indirimbo isotse kacumbwira ndayandike lyrics, ndashobora kuyandika. Ico nosaba abadukuriye ego tosaba yuko bodufasha cyane, bodufasha kandi cyane, kuko umuntu atungwa n'impano tujiste kenshi. Yes, bakunzi ba PITV, Peace International TV, mumeze gute muraho? Turanezerewe cyane kuba turi kumwe namwe muri kino kiganiro, muri kumwe na Moise ndayiragije aka Moses Angelo kabisa. Rero ndabasabe imbere yuko dutangura ikiganiro mugire subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube Peace International TV, ndetse no kuri Facebook kugira ngo mwironkere ibiganiro vyiza cyane. Uno munsi rero nkuko mubibona ni wa mwanya wa entertainment, kwidagadura, turavuga iby'umuziki, turavuga iby'ubugenegene ndetse no gucapa, kandi ni impano nyinshi zo gwaruka tuguma duteza imbere. Rero nkuko mubibona ntabwo ndi jenyene hano muri PITV, turi kumwe n'umusore ubona yuko ameze neza, reka ndamuhikaze. Ku mazina nitwa, amazina nahawe n'abavyeyi tujiste amazina nyayo. Nitwa James Rohani Yusuf Hassan, kuko navukiye muri Tanzania, shitse no mu Burundi. Saba yuko bomirindi zina kugira nige, baca banyita JamesArt, ndayishimiye, nakoreye kuri ku mapuro z'umwana wa shangazi wanje, tujiste namutwaye n'izina. Rero bakunzi ba PITV, mwumva yuko turi kumwe na James yamaze no kwidondora. Reka tumuhe kandi kaze hano muri PITV. Umeze gute? Umeze neza? Meze neza kandi cyane, ndashima. Hama ndashimiye sana kuko nashitse amahoro. Zose ndabishima. Gushimira Imana ni byiza cyane. Bakunzi ba PITV, uno musore asanzwe ari umucapyi, dessinateur, artiste, nivyo? Ego nivyo vyerekeye gucapa. Sinovuga ngo nabitanguye ryari, kuko ni impano isa nkuko navukanye. Ugitangura gucapa, kuko turamaze kubona ibicapo byinshi ucapa mu ntara zitandukanye kuri social media, réseaux sociaux, uvuze yuko ari impano yiwawe, ariko uko watanguye naho ugeze ubu sico kimwe? Uko natanguye n'ubu sico kimwe kuko kera natanguye kumenya yuko nocapa umuntu neza na neza nkiciga mu mwaka wa kane, kuko ibyo nacapa nkiri mutoya gushika mu wa kane byagenda biratandukana, gushika n'ubu biratandukanye sana na kera. Umaze gucapa nk'ibicapo bingana bingahe? Sinobiharura kuko ni byinshi sana cyane, sinobiharura. Turakunze kubona menga gucapa abantu benshi ntibakunze kubihurumbira cyangwa bamenyekane cyane, biva kuki? Sindamenya kenshi, kuko abantu dufise impano yo gucapa tujiste mu Burundi turi nka benshi sana kandi cyane, ariko sindabimenya neza kuko twe turacapa ugatusanga tuzwi n'abantu nyene tubana hafi na hafi, cyangwa dufise ama connection nabo. Ubwo ntabwo usanga ari kubera yuko ibishapo byanyu bitaba bisukuye bikundwe na bose? Ibicapo byacu biba bisa neza, ahubwo sindamenye gitsinzi ko ari twebwe nyene dutuma tutagera aho tugeze, canke ni igihugu nyene gisa nkuko kitatubona, ariko nabyo ndamenya neza. Ariko ndibaza yuko abantu nibo bababona. Turakunze kubona ku bicapo ku mazu mucapa, mugashiraho amazina yanyu, mugashirako amanimero do telefone, kandi turabona n'abacapyi bazwi cyane nk'abo twakwita ba Bonide, tukunze kubona henshi. None bo bose ukubera yuko baba bacapa neza ugasanga ibyabo birakundwa bakanaba telefone. Mu byerekeye ibyo tujiste
twese turabonwa n'abantu ariko abantu ntidukunda cyo kimwe yego kuko benshi barafise ibyo bakunda n'ibyo banga yego ibicapo ucapa ibicapo by'ubwoko buhe wewe ya kenshi ndacapa tableau d'imagination mu nzu bicapo byo mu nzu amafoto y'abantu n'ibindi bitandukanye ya James turabona yuko ufise n'impano ikomeye cyane wavuze yuko wagiye ku ishuri warahejeje amashuri ya amashuri sinabaye nkiyahejeje neza kuko nahebeye mu mwaka w'10 novuga ko no mwaka wa gatatu ko mu Burundi bavuga ko ari umwaka wa nyuma narawize tujiste ngeze mu gice cya gatatu baca bamaramva yatari bamaramva kucereke gusiba cyane kuko wasanga bivanye n'ibintu mba nagiye gucapa utudire twinshi amafaranga goma wegeranye ego tujiste nibyo ya James umucafyi aguha inspiration ukunda kwisi akobera akarorero ninde mu Burundi kwisi cyane mu Burundi ya umucafyi yitwa art ego umuzungu akaba ari umwongereza ego mu Burundi naho ya mu Burundi umuntu anyuspira cyane ni Larson ni giki umwemerera ko none uwo mu Burundi tujiste ndamukunda cyane bivanye nuko akoresha amarangi yiwe neza ningena akunda abandi bantu nyene bari munsi yiwe nabone bafise imana arakunda kubafasha cyane ego cyane igicapo wewe umaze gucapa abantu bose baragishima nawe wumvise kikunezereje niki ni igicapo nacafye hari muri 2020 twari muri competition muri ville serukiwe n'urushengero rwitwa Mbari sikumbuka igina urushengero niko gwaduhaye ama competition turacapa iyo foto yarigoye cyane kandi batubwiye tuyicapisha ikaramu iyo foto ndayicafye tujiste naranezerewe narinzi ko mu bantu twara abantu twasa 87 cyambo wa mbere muri abo bantu bose niyo foto nashimye vuga ati niyo foto yatumye shika kure kandi imenyekana cyane yego okay abacapyi amafoto ibicapo umaze gucapa ku ba star canke ku bantu bakomeye ni bande ya amafoto maze gucapa yo ku ba star ndamaze gucapa uyu muririmbyi Big Fizzo ndetse na nyakwigendera mukuru wacu w'igihugu nkuru nziza ndetse n'uyu mukuru w'igihugu w'iwacu dufise ubu ndayishimiye Valiste nawe ndamaze gucapa bose barazibonye ibyo bicapo byabo barabibonye abamaze kubibona ni bande kenshi nk'ifoto ya ndakwigendera nayicafye kuri aya mamonima ego ndetse na Valiste nawe acafye ku mamonima ego cyane James turakunze kubona nkuko nabivuze mu ntara zitandukanye ucapa ni gucapa byonyine uzi ukora nta bindi uwo bukora mu buzima ndafise ibindi nkora mu buzima atari gucapa gusa ndafise ibindi nkora ibyo kujanye nyene nko ku studio ndafise namwe impano yabyo kubikora ndashobora kwandika n'ama lyrics y'indirimbo nk'indirimbo isotse kacumbwira ndayandike lyrics ndashobora kuyandika ego turabona ukunze n'amazu kuyahindura amarangi ugasiga amarangi mukakora ibintu by'ubuhinga cyane bidasanzwe ubikora wenyine ndafise ni nk'abandi nivuga ko ari abanyeshuri biwanje ni batatu turansa ako kazi ko kuja gusiga amazu y'ubupeintre turagakora neza nabo bandi bagenzi banje batatu ya James wewe turabona yuko wavuze yuko utavyigiye ku ishuri sivyo ariko turakunze kubona n'abandi bacapyi baje ku mashuri hari ishuri hari Gitega aho usanga bariko biga ariko wewe uvuze yuko atavyo wigiye nta muntu numwe yigeze agufasha kugira akwereke inzira nziza cewe byakuje muko nyene ndafise ubundi mugenzi nyene
yatumye ndabijamo cyane kandi cyane kuko narabikunda cyangwa nk'undi mugenzi wanje kandi twariganye yitwa Fisto kuko twarabana mu rupango acambwira ati ufise impano nini kandi yo gucapa kandi ubigiyemwo cyane woshika kure kandi cyane okay uwo munsi narabihevye mvuga ati gucapa tushide binese umwanya sanga makaye naya mazima poro zose nazimaze kuzicapako yego acambwira ati zorucapa uku acha ndabishima cyane kuko umunsi twari twiga nko mwaka wa gatanu ego mu kazi kose abantu barakunda guhura n'intambamye ama challenges wewe nize ntambamye wowe umaze guhura nazo mu mwuga wawe wo gucapa intambamye nyene maze guhura nazo ni nyinshi twarigiye twashobora gucapa nk'ikintu nka tableau twijanye tuko turayijana kasanga irononekariye mu nzira mwene yakaba yikene uwo mwanya nyene gacabibe ikibazo arige dura n'intambamye zo kuja gucapa ahantu kasanga nagafaranga baguhemvye sanga utashuko ego bakubese ku ntoki ego none ku bwawe urifuza kugera he mu myaka 5 iri imbere ndifuza kugera kure kandi cyane no gufasha n'abandi nyene bafise impano gasanga babuze uburyo ngene bo kubishoboza canke babuze ingene bokora ko kazi kawo kugira nabone bashikaho tugeze ni giki mwosaba abantu bari ko baradukurikira kumbure bifuza gufata mu mugongo ugwaruka rufise impano na cyane yo gucapa ni giki mwababwira kugira ngo babafashe mushobore kubandanya mu moteri imbere kandi ibikorwa byanyu bimenyekane ku rwego mpuzamakungu mu Burundi bwacu dufise impano nyinshi kandi n'abacafyi ni benshi icyo nosaba abadukuriye ego twasaba yuko bodufasha cyane bodufasha kandi cyane kuko umuntu atungwa n'impano tujiste kenshi mu bindi bihugu byinshi byo hanze ego cyo no bafasha nuko bodufasha cyane kuko abafise impano bari munsi yacu n'abandi bazovuga yuko bo batera intege kandi bakaba fata mu ntoki bakabateza imbere yes nuko rero bakunzi ba PITV murumva yuko uno musore James afise impano idasanzwe impano yo gucapa aho amaze iminsi acapa ibicapo vyiza cyane kandi bikundwa nuko rero nino ngaha turangirije kino kiganiro cacu mwari kumwe na Moses ndayiragije Moses Angelo ndikumwe n'umutumire wacu adasanzwe James akajambo kamwe ku bakunzi ba PITV ndabashimiye cyane kuri PI International Peace ndabashimiye cyane tushite byananiye kuko imengo ni jambo tushitse rimwe iri mu rurimi rw'ikinyamahanga ariko byose niko bimenya yes niko rero bakunzi ba PITV mugire subscribe hama mugire na share mu bisangize n'abandi kugira ngo impano z'ugwaruka rw'u Burundi rumenyekane bye